Yesa ni Area Media TV nkuko mubibona twabazaniye umutumire. Sindirirwa ndidondora ngira ngo mukicumva ijwi gusa muca kumbuga ngurukana mumenya haba Facebook canke YouTube muca mumenya uwo ndiwe na rogo yanje yaramaze kugaragara. Turi kumwe n'umustar ngaha. Sindamuzi izina arashobora kubibwira kuko hamwe no mubabwira izina muca muvuga yuko ndamukengereye yoba ndamushize hasi yobabaye umwana. Reka kwanza tubanze tumuramutse. Kaze cyane. Ndabaramukije. Hello guys, mwese muhamwe mukurikira TV ya Area Media TV. Area Media TV. So I am King Sharp, ni King Sharp kubasanzwe batanzi ni jewe isura ni nyene. So ndibaza tube kumwe mu higaniro. Ya, imbere yuko tubandanya byose nyimba atari banga wa Marianga. Singa mu bintu bisanzwe ibihumbi amajana ndwi yihuta. Ibihumbi amajana ndwi yihuta. Iyo style ne mu Burundi ni Tanzania. Iyi ni from Nairobi, Kenya. Sawa ngira ngo abakunzi ba Area Media TV barashobora kuturabira ikirato byose turabereka nabo bace batubwira yuko uko kuntu uvuze ibeyi ari byo koko. King Sharp, yes. Mu kiganiro cy'ubuheruka naragerageje ndavuga ubuzima bwawe sinzi kuvye navuze yuko noba narakubesheye ndibaza ni kujya nyene. So ndibaza mu byo wavuze byose nta kintu nakimwe wabeshe. Yeah. King Sharp Mungu wa nimbo na Dorothea. Nachubeshe murakuye mu buzima buba ariko Imana iriyo. Yeah, King Sharp. Kubera ki King Sharp? Kubera ki witwa King Sharp? Yeah, ndibaza King Sharp naritanguye kuva nkiri mwana muto cyane. Narakunda game y'umuziki ariko nkabura uburyo. Maze kuyijyamo rero nsanga nyene ndo no Sharp kukurapa, kukuririmba byose ndi ready. King Sharp ngiye numva ibujumbura ngo bae. Ibujumbura uzanywe niki? Nigiki kigukuye ruguru mu bwami bwawe uza kwinjira ishamba ry'abanyenejyo. Sawa je ndibaza kinkuye ruguru no ko naje gukora aka song naje gushoot video nico canzanye hazo. Sawa King Sharp turakuzi muri Tureo Stars, turakuzi ku ndirimbo nyinshi wagiye uraririmba ntitwakurigwa turanazisubiramo. Sinzi yuko gato woduha akapera kindirimbo imwe cyane nimba atari banga uduhe akapera kindirimbo woba uje kugira clip video. So ndibaza akapera si kintu kigoye. Nje gukora indirimbo zibiri rero musha kumbwira ati ko tubwire hagati ya kuko ni zibiri imwe ni relax indi ni so fine. Relax na so fine. Reka tuje kuri so fine kubera numva harimo ibintu bya fine. Thank you nyene. Yes, nangorani. Yeah. Mboni nishafumba soni mwingine macho shafumbua kwako baby girl. Usijukanya cha mama mina kupenda sana mboni nishafumba kwa wengine siwezi kutizama kwako siambili kisisiki ona najua watu watachonga sana ili nikuache dia maneno mengi watasambaza hata wakuite malaya ila kwa kunisha kwa Maria mwisho waleli Kigoma na kupenda na apia kukuacha na salenda otwende mbali milimani tujenge huko milimani tuachane na maneno walimwengu dia you so far in me I'm feeling you. Yes, indirimbo niyo mu majambo make. Thanks sana King Sharp, ndabona ubirimo kandi urazi kuririmba sana. Mbega nka utumbeye nk'umukobwa wundi muntu direct ntiyo bamanitse amaboko nyene umukunzi wiwe. Kumengo ari utuntu nyene nka waho ndi bavuga nga kanyuma niko kabi. Ari utuntu nyene twudukoryo kuntu. Wapi bere abakupwa bo bari tamporije cyane bafise ubwenge bakangwa no kuririmba. King Sharp mu muryango wanyu twumvise ubundi ngo ba ubwo nyene araje yise King Ogi. Ukicumba yise King Ogi wavyumviye gute mu gihe we ari we watanguje King Sharp? Byaranezeye cyane kubera hajya tura marasa amwe kuca yita izina ry'iwanje navuga ati ni nk'umugisha kuko twese dufise Imana imwe kandi twese turabishoboye tukora neza
ahubwo novuga ati izina rya King uko papa yitwa Karoza nanje nitwa King nubundi aba yitwa King Ogi Musani ni iteka mu muryango muja mufata mukobwa wa ndabahawe muregura ni hatari King Shapu reka tugaruke muri Turiho Stars Turiho Stars muri abaririmbyi batatu mwabo baririmbyi batatu hariho umwe yavuyemwo direct tubona uwundi mushasha arinjiye vyagenze gute kugira soke mwabaye mu shanje vyagenze gute so ndibaza muri Turiho Stars nta majambo menshi no kuganda kuvuga kimwe gusa Turiho Stars numugwa watangujwe n'abantu batatu mugabo umwe bice biranga bivanye n'ukuntu uburyo bwa grane bwamugora ntitwamwirukanya kiragenda ubwo nyine twage tubona makete y'abantu babiri umukobwa n'umuhungu bose cyaka acaraje muri Turiho Stars n'ubu hariho isonga tugatubwira ko gushaka mu yitwa Ninja Turiho Stars Kyosha Jamii iganirimo naragize na yumvise kandi narayibonye gatoyi kujya ntuze kujya hajya waririmbye tugusabe ukubita agapera gatoyi so ndibaza je muri Turiho Stars kubera dusanzwe turi abaririmbyi bashika bane dufise impano zitandukanye hari abaririmba R&B batazi kuririmba hip hop rero iyo tugiye hamwe je nca ndirimba hip hop kubera abantu bashobora kuririmba hip hop muri kandi hip hop irashobora kubikubera kuko hip hop irasa n'umuntu wiganga ukuntu iririmba abantu mengo ntibakogwaho nico gituma je narigeze kuririmba ndaririmba rimwe camvuga atebaga kuno kuboko kwanje n'uwonse unanuguruka mba nabihevye ngira ngo ntaje inyama niso ibijumbu sinabironka bikwiye inubujumbura ikiro kigeze ku mahera menshi duhe agapera King Shapu sawa iyo ndirimbo akapera ni tulivyoanza muziki kuna watu wakuelewa kama muziki ni kazi wakaanza kutucheka hawakujua kama mashaha so kudeka tutogobana sisi watoto wakimaka muna wacho watu waachi tunawakuna midomo yenu mukizingua tunashona nyimbo zetu zinasikika kila kona nibwo vyonga akareruzo tubona ko mbona wiga gucana pesa unapewa na mama si unongo pasi chana yeah of course sini wakali na nasikubali ukitudisi sini sana kudeki bahari Turiho Stars ni manenje kituva kidogo tunakuchinja muradupinga turabaganza muziki tukuma tunauduza tulivyoanza muziki kuna watu wakuelewa kama muziki ni kazi wakaanza kutucheka hawakujua kama maisha haya so kudeka tutukobana sisi watoto wa kimakamba muna washwa hatu waachi tunawakuna midomo yenu mukizingua tunaishona nyimbo zetu zinasikika kila kona niwa vyonga akareruzo tubona mbona wiga gucana pesa unapewa na mama si unongopewa wasichana yeah of course sini wakali na nasikubali ukitudisi sini sana kudeki bahali Turiho Stars sini maninjo kituba kidogo tunakuchinja muradupinga turabaganza muziki tuguma tunagutuza thanks sana King Shapu pesa unapewa na nani pesa wanapewa na mama nani sasa huyo wapo wasanii si wapo wanapewa hela na mama zao na wanaenda kuvimba kwa mademu kwamba wana hela so lakini sisi kumbe hawana hela wanalipiwa na wazazi wao ni somba ni hatari King Shapu je nibaze yuko inspiration mwayikuye hano kugira ngo muririmbe iyo ndirimbo hari abantu bishira mu bukundi bw'uburofa ibiki nkuko muririmvye umwe muri mwebwe yitwa Venistar yabivuze abo baririmbyi ni bande nyimba atari banga Ibyo nibanga gusa bizoja habona kandi ndazi muri rusange birazwi hari abaririmbyi bamaze kubona ati intambwe indimo zitatu nubwo yahoraza kurahura kubumenyi aca kwikata ese bisanzwe bizi okay King Shapu tugerageje kukubaza woba wishira ku mwanya ubuhe nko mu ntara yawe ya Makamba mu baririmbyi basanzwe bahari je mu ntara ya Makamba kuba mu baririmbyi bahari bato nkanje kuko ngenda cyari muto cyane naho ndashika ariko ndashima Imana ko aho ngeze je sinovuga ati ndi wa mbere kandi sindi wa nyuma ariko ngerageje iyo turi nko muri akapera je mpora mbona umenga nta muntu ari hejuru yiwanje King Shapu mu mugwi wanyu hariho abahoze ari abarapere nka Natanyo hariho Venistar umengo yarigeze kurimba hip hop hariho mushasha wowo sino kuri Rwanda namuvuga ko
ninde mugerageje kuraba yoba ari hejuru y'abandi? So kuvyerekeye nakubwiye nkuko nabivuze kare, hariho abazi kuririmba hip hop, hariho abazi kuririmba R&B. So kuri R&B kweri turiho turabishoboye twese, kwandika turabishoboye twese, ariko kuri hip hop nka Natanyo arabishobora, ariko nanje ndabarira ipower kuri rap machine. Mugariko voice ya hip hop Natanyo ntayo ntayafise, bisabwa ufise kanumwe naka kandi bisaba kuburi gange uruntu nyene rungana nk'uko. King Sharp ndakubaza akabazo gahakwa gusa nakanyuma. Muri concert zose umaze gukora niye concert wakoze uravuga ati hapa ni fresh? So novuga ati concert twakoranye na Komanda Kabatere, ndazi muramunzi, yateguwe na Samek TV, zazi iyo media mwese murayizi. Niyo concert novuga ati na Komanda ati nzaragira nk'uko, kuko amahera abafana bazana kuri stage, kuri scene, novuga ati nabonye ntiyegeye naratoye kumaka birakomeye. King Sharp gize ati mu makose nakoze concert twakoranye na Kamanda mu Kayogoro Igatwe, niyo concert ya mbere nakoze, navuga ati ndi mu muziki nakoze concert. Hama nta zindi concert wimirije witeguye kuba wokora canke Turo Stars yoba yiteguye gukora? So concert nimirije gukora ni concert izoba mu Kayogoro for this week, izatumiwemo Bface na Mukombozi this week Bface Mukombozi mu Kayogoro ngo ba na King Sharp. Ni iki witeguye gukora ku buryo ushobora kubegereza canke kubashikira canke kuje hejuru yabo narijya bazoba bagusanze mu ishamba rya? Niteguye kwatsa umuriro, kuko hajya umuntu aguteye muhira hari akantu usanga waribikiye, ababanyi usanga bazi, usanga ako kantu nyene ukazanye bavuga ati ubu ni wa mwana wacu. King Sharp amakuru ansumira ngo urakoresha akazimba, nivyo sivyo? Oya nta kazimba, reka senga friend. Urasenga King Sharp, hari umuhungu nabonye ari King Sharp kugasaka neza sana King Sharp. Uwo muhungu ninde, yitwa gute, wowo azokurira mu muziki? Ndiko ndamuraba nta myaka n'itanu ashobora kuba afise, ninde yitwa gute? Novuga ati n'umuhungu wanje, umwana wanje kumumbo no kugenda afise umudamu. So uwo mwana wanje rero novuga ati impano nawe nyene yayisanzemo, kuko mu ndirimbo zose uzi isanzwe mfise nta ndimbo ni atamenya, kandi noneho novuga ati afise impano bisanzwe. Okay, King Sharp imbere yuko tumariza, reka dusabe uvuge ikintu kimwe ku bafana bawe no ku bafana ba Area Media TV. So ikintu nosaba ku bafana ba King Sharp KGM the boss, no basaba yuko mwoza muradukurikirana kuri channel yacu, hama mukakurikirana niyi Area Media TV, hama mukadufollowinga ko hajya umaze kuba wifuza ko King atera imbere, utamufollowinze nta kintu ugirana. Umaze abafana ba Area Media TV no basaba yuko mwoza muradufasha kupartager, kushare, ku comment, ku like, byose ni ibintu bituma werekana urukundo ufitiye umustar. King Sharp akanyuma ngo kuva aho menyene n'abakongomani ngo siga office note amahera n'amahera. Wumvise ijambo amahera n'amahera. Asante sana King Sharp, reka tugushimire cyane kuba witavye ikiganiro cha Area Media TV. Urakoze cyane. King Sharp, imbere yuko uva imbere imbere ya kamera, hari akajambo wavuze, ako kajambo karananiye kugirane gutahura muri Turo Stars ikiyo cha Jami mwijana ni sinzi ivyo arivyo, nyimbari wahunga bibe nyimbari biki sinzi ko ushobora kugasubiramo kose hama ugaca ushobora kuduha n'insiguro yako. Kajya kajambo novuga ati ni code ikomeye cyane ku bantu batakazi, ariko ku bakazi naho badafise panique nta ngorane, kuko kavuga ngo aobe nimo mona wangu abuba bore bote kwa force
Waobe tawikeba chotole babeni ndo stars mnyozi waungwa bibyo waobe muhare ngwiki aobe ni momo na wangwa boba bore pote Batra Force na King Sharp. Asante sana King Sharp, asante sana ku bakunzi ba Area Media TV. Nitwa kuri kwa turabaza cyo bisigura kuko nawo bivuga bukeye byo bavyatumye nk'ifu y'imigiyo. Asante sana King Sharp. Thanks so much.